Mu rukurikirane rw'ikiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi, uno musi turabashikiriza ivyaranze abanyapolitike babiri batakiri bazima ariko mu gihe cabo bafatwa nk'abakeba. Nibo bonyene baronse amahirwe yo kuba ba premier ministre b'u Burundi incuro zibiri zidafatanye. Abo ni bande? Barongoye leta y'u Burundi ryari na ryari? Abo s'abandi. Uwa mbere ni Petero Ngendandumwe, yabaye umushikirangoma wa mbere kuva ku wa 18 Ruheshi 1963 gushika ku wa 6 Ndamukiza 1964, yongera aramuba kuva ku wa 7 Nzero 1965 gushika umunsi agandagurwa ku wa 15 Nzero 1965. Uwundi ni Albert Nyamoya, yabaye premier ministre kuva ku wa 6 Ndamukiza 1964 gushika ku wa 7 Nzero 1965 ku ngoma y'umwami Mbamutsa wa kane Bangiricenge, yongera aramuba kuva ku wa 14 Mukakaro 1972 gushika ku wa 5 Ruheshi 1973 ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero. Petero Ngendandumwe none ninde? Petero Ngendandumwe yavukiye Kanyinya mu ntara ya Kirundo mu 1930. Ni umwe mu ncabwenge za mbere z'u Burundi, yarangije amashuri ajanye n'ivy'ubutunzi muri kaminuza ya Luvanium hafi ya Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yinjiye muri Iprona mu myaka ya mbere maze afatanya n'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu rugamba rwo guharanira kwikukira ku Burundi. Umukenyezi wiwe mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu yavuze ko bigoye rwose gutahura urukundo rwa Gasore na Ngendandumwe bari bafitiye Burundi n'abarundi. Igihugu baracihebera bakanagihebera ivyabo. Muri Mukakaro 1961 bitegetswe na ONU mu ntumbero yo gutegura neza amatora y'abashingamateka, Petero Ngendandumwe yarinjiye muri leta yari yitwa ko ari y'ubumwe, yugururiwe imigambwe mikuru yose. Aho yari umushikirangoma ajejwe ubutunzi n'ikigega ca leta. Iyo leta ikaba yari irongowe na Joseph Cimayi. Inyuma y'amatora yo muri Nyakanga 1961, amatora yahaye itsinzi Iprona, Petero Ngendandumwe yinjiye muri leta nk'icegera c'umushikirangoma wa mbere, no kuvuga icegera ca Rwagasore, akaba n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta. Inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore harabaye impari kumusubirira kurongora leta. Bamwe babona ko Ngendandumwe aca musubirira kanatsinda niwe yari cegera ciwe. Abandi bati reka duhoze umwami ahejeje kubura imfura, maze ikibanza ca Rwagasore bagishiramwo Andre Muhigwa yari umukwe w'umwami. Muri Ruheshi 1963 uruhagarara mu bya politike rwagumye ruduga hagati y'impande zibiri zadutse muri Iprona, maze umwami asaba umushikirangoma wa mbere Andre Muhigwa gutanga imihoho, acagena Petero Ngendandumwe muri ayo mabanga. Ijambo rya mbere ryo guhimbaza umwaka wa mbere Uburundi bwikukiye ryabuzwe n'umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe. Nkuko leta z'ico gihe zitaragama, leta ya Ngendandumwe ntiyaramvye. Yamaze amezi 9 gusa aca arabogozwa muri Ndamukiza 1964, aho yasubiriwe n'umushikirangoma wa mbere Albert Nyamoya. Muri Nzero 1965, Pierre Ngendandumwe yarasubiriye aragenwa kurongora leta y'u Burundi. Ku wa 15 Nzero 1965 ku murango niho Petero Ngendandumwe yashikiriza abagize leta yiwe. Ku mugoroba Petero Ngendandumwe yagiye kuraba umukenyezi wiwe yari yibarutse ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Isaha 2 z'ijoro
asohotse ibitaro, umushikirangoma wa mbere Petero Ngendanumwe yarashwe amasasu ari mu modoka. Ako kanya nyene aba aracikanye. Uwamurashe yaramumenyekanye ko yari umunyarwanda yakora mu buserukizi bw'abanyamerika mu Burundi, ariko abamutumye ntibigeze bamenyekana, ntibigeze banahanwa. Urupfu rwa Petero Ngendanumwe rusa n'urwarangije indoto ya Rwagasore y'ubumwe mu barongora igihugu. Umugambwe wiwe wari uhejeje kwicamwo ibice byavuyemwo amagorwa adasanzwe bukibandanya gucamwo. Petero Ngendanumwe yitavye Imana ku myaka 35 gusa y'amavuka. Yasize utwana tw'udukobwa 4 tukiri duto, ariko ubu barakuze bariteza imbere. Leta y'ico gihe yageze Petero Ngendanumwe incungu y'igihugu co kimwe na Rwagasore. Itariki yapfiriyeko yarahimbajwe mu 1966 kujya kwiya Rwagasore, ariko inyuma ntibyasubiriye kuko ubutegetsi bwari bwarahindutse. Petero Ngendanumwe yahambwe iruhande ya Rwagasore hajya ku musozi wa Bugizi Bujumbura. Ibarabara yagandaguriweko rifise izina ryiwe, Avenue Pierre Ngendanumwe. Nibarabara rica imbere y'ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Ikivugo ca Ngendanumwe yari la paix et le pain, amahoro n'amahunda. Igandagurwa rya Petero Ngendanumwe ryatumye umwami Mwambutsa atuma ko amatora y'abashingamateka ikiringo c'inama nshingamateka yo mu 1961 kitararangira. Mwambutsa yabikoze ngo arabe ko hoza inama nshingamateka itagira amatiku nk'uko byari byifashe ico gihe, ariko ibintu byateye byunyuka nk'uko tuzobibona mu zindi nkuru. Albert Nyamoya nawe ninde? Albert Nyamoya yavutse kuwa 27 Mukakaro 1924 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Aho muca mwumva kwava hamwe no mwese Perezida Nkurunziza. Yize amashuri ajanye n'ubuvuzi bw'ibitungwa medicine vétérinaire muri groupe scolaire d'Asrida i Butare mu Rwanda. Kuva mu 1938 gushika mu 1944. Aho naho muca mwumva ko yari yize amashuri amwe na Premier Ministre Joseph Chimaye twababwiye ejo haheze. Amaze kurangiza amashuri, Albert Nyamoya yarakoreye ahatari hake mu gihugu nk'umuvuzi w'ibitungwa. Muri politiki, Albert Nyamoya ari mu banywanyi ba kera b'umugambwe w'Iprona bagwaniye ukwikukira ku Burundi. Yinjiye muri leta ya Rwagasore muri Nyakanga 1961 nk'umushikirangoma w'uburimyi n'ubworozi. Mu 1963 naho yinjiye muri leta ya Pierre Ngendanumwe nk'umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Kuwa 6 Ndamukiza 1964 Albert Nyamoya yasubiriye Pierre Ngendanumwe maze agenwa kuba umushikirangoma wa mbere. Ntivyatevye, inyuma y'amezi 8 gusa Albert Nyamoya yarabogujwe maze asubirirwa na Petero Ngendanumwe yari yarasubiriye. Inyuma y'ugwimo rwo mu 1972 Albert Nyamoya yarasubiriye aragenwa na Perezida Michel Micombero mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Ni nawe yatanguye kwitwa umushikiranganje wa mbere kuko abimbere yiwe bitwa abashikirangoma ba mbere ku ntwaro ya Cami. Igihe yaganwa muri Mukakaro 1972 igihugu cari kimeze nabi cyane. Hari haherutse ubwicanyi bwahitanye indiri z'abarundi bo mu moko yose. Ubwa mbere Abatutsi igihe hateye umugwi w'abaroberi mu bumanuko n'Igitega, hanyuma Abahutu bishwe ku bwinshi mu mihingo yose y'igihugu. Icizere cyaratakaye hagati y'amoko, amacakubiri y'intara yari yarimonogoje n'ibindi. Naho yari Umututsi kubera ko yava mu buraruko bw'igihugu akaba yafatwa
nk'utare afise aho ahagaze mu njyane zari zihitiye. Albin Nyamoya yafatwa nk'ushobora guhuza bose akagarukana ihumure n'icizere mu gihugu. Ni naco gikorwa yitayeho igihe arangiza amabanga yiwe muri Ruhashi 1973. Ihumure yari yagarutse, nta bwicanyi bwasubiriye kuvugwa ico gihe. Ntidufise amakuru ku yandi mabanga Albin Nyamoya yagiye arazezwa, kiretse ko hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na 1982 n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1987 yari umushingamateka aserukira intara ya Ngozi. Albin Nyamoya ni umuvyeyi w'abana 10 barimwo bamwe bazwi cane nka Maître François Nyamoya, umwigisha muri kaminuza mu vyerekeye ivy'amategeko, akaba n'umunyamabanga mukuru wa MSD. Hari na Dr Prime Nyamoya, umwigisha muri kaminuza, umuhinga mu by'ubutunzi, yanarongoye banki BCB igihe kitari gito. Beatrice Nyamoya azwi cane mu byo guharanira agateka k'abakenyezi. Umuhisi Jean Pierre Nyamoya nawe yarazwi mu byo gutwenza, yigana amajwi y'abategetsi n'abandi. Kubera iki bano bashikirangoma ba mbere bafatwa nk'abakeba kandi bari basangiye umugambi? Igandagurwa rya Rudoviko Rwagasore ryashize igihengeri kidasanzwe muri Iprona no mu gihugu. Mu by'ukuri Rwagasore ntiyigeze aronka umusubirizi ashobora gufatanya abarundi n'abadasikana nk'uko yari yarabikoze. Rwagasore yapfuye kugandagurwa, injyane zo kumusubirira ziba ziratanguye. Muri leta twabonye ingene icegera ciwe kitashoboye kumusubirira nk'uko vyari vyitezwe. Mu burongozi bwa Iprona, Paul Miririkano ntiyemerewe gusubirira Rwagasore, mu gihe we yagumye yemeza ko Rwagasore bari bavuganye ko ari wazorongora umugambwe. Gahoro gahoro umugambwe wateye uvamwo impande zibiri, arizo Monrovia na Casablanca. Mu ntango izo mpande zapfa ivyiyumviro, ariko mu nyuma hatevye hinjiramwo ibibazo vy'amoko. Monrovia yarimwo abashigikiye umugwi w'ibihugu vya Afrika vyabona ko ibihugu vya Afrika vyogumana ubwigenge bwavyo, bigakomeza imigenderanire hagati yavyo, bikongera bikabana neza n'abazungu bahoze babikoloniza. Uwo mugwi niwe Pierre Ngendandumwe yarimwo. Casablanca yarimwo abashigikiye ibindi bihugu vya Afrika vyabona ko Afrika yose ikwiye kuba igihugu kimwe kugira ngo yihagarareko yongere ihangane n'abakoroni. Uwo mugwi niwo Albin Nyamoya yarimwo. Mu ntango nicari ikibazo c'amoko, kuko iyo migwi yose yatwagwa n'abahutu n'abatutsi. Aho imigwi itanguriye kunyinyurana niho isura yayo yatevye ihinduka, maze Casablanca ibona igwiriyemwo abatutsi, Monrovia nayo abahutu. Igihe cose leta yabirongowe n'uwo muri Casablanca, abo muri Monrovia bakora ibishoboka byose bakayisenyura. Umwami Mwambutsa yaguma yamama, akongera akaja hagati, ari nayo mpamvu ata leta yamara kabiri. Uko kutumvikana kw'imigwi ya Casablanca na Monrovia kwavuye gukwega akarambaraye mu gihugu, nk'uko tuzobibona mu bindi biganiro. Mugenzi, Pierre Ngendandumwe na Albin Nyamoya warubatse? Kubamenya hari ico bikunguye ku bijanye n'akahise k'Uburundi? Naho mu bindi biganiro bikurikira byo kuri uru rutonde rw'ikiganiro kahise, amateka, ibikorwa n'ivyaranze